ariko numva ko afise amakuru atari make kuri kino kibazo. Abasabye ijambo ngira ngo ko bagiye barakurikirana, twosaba Niyongabo agakurikirwa na Eruine Irishura hanyuma na François Hubert. Niyongabo niyaba ariko aratwumva yo kugura akamikro kiwe akagira ishashikirije akabaza ikibazo. Murakoze cyane kumpa ijambo kandi reka nongere nanjye nshime kuri kino kiganiro cyateguwe na Focode. Ibikorwa Focode ikora ni byinshi kandi ni byiza turabishima, na cyane cyane jewe ku ruhande rwanjye ndashima kino kiganiro mwateguye kijanye na cyane cyane agateka k'impunzi cyangwa uburenganzira bw'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bitandukanye. Rero jewe nari mfise intererano ntoya nashaka gutanga nk'umuntu navuga ko naciye muri kino gisata ca rino shirahamwe mpuzamakungu rya HCR, ariko atari igihe kinini, ariko narabibayemwo na cyane cyane mu gihe hariko harashingwa ikambi canke inkambi y'impunzi y'Imahama. Rero ico nagomba mvuge mu bice bibiri. Ubwa mbere, nk'uko uyu mushinga ntahe amaze kubivuga mu kanya, iri shirahamwe mpuzamakungu HCR hariho protokole rigenderako. Nk'uko yabivuze, hari Convention de Genève yashizweko umukono mu 1951 iravugururwa nk'uko yabivuze. C'est exactement nk'uko yabivuze niko biri. Ubwa mbere na mbere, ndagomba kubanza kuvuga ku kijanye n'impunzi z'abarundi ziri ku mugabane wa Afrika, cyane cyane mu karere kacu k'ibiyaga binini, cyane cyane u Rwanda, Uganda, Tanzania n'ahandi hatandukanye no muri Kenya. Ariko sinza kuvuga cyane kuri Uganda n'u Rwanda kubera ko nk'izo ntiturazibona cyane, ariko byimonogoje cyane muri Tanzania niho binateye n'isoni nyinshi, uretse ko biriko biratandukira bija muri Kenya kubera ko igihugu ca Kenya kiriko kiragabanyirizwa imfashanyo cahabwa. Ubwa mbere, nk'uko umushinga ntahe maze kubivuga, nuko HCR ingene ikora muri bino bihugu byo muri Afrika, ni HCR itigenga, ni HCR igendera kuri politiki za bino bihugu byacu. Novuga ngo biri corrompi nk'uko yabivuze, abaserukira HCR muri ibyo bihugu ingene bajaho bica muri politike bikaba ibintu ku buryo usanga biteye isoni, ugasanga impunzi ntizihabwa uburenganzira bwabo. Na cyane cyane nk'uko yabivuze, naje ndabigarukako muri Convention de Genève. D'abord ni ukuvuga ngo impunzi, aricyo nagomba nce ku murongo mukuru cyane, impunzi yitwa impunzi mu gihe imaze guhabwa uburenganzira bwa protection internationale, ni ukuvuga imaze guhabwa statut de réfugié, uretse ko ubu hariko hamaze imyaka novuga ngo 15 HCR yarashyizeho indi statut bita statut de protection subsidiaire. Ni ukuvuga iyo statut ni statut umuntu baba bavuga bati uyu muntu turabona ko adakwiye statut de réfugié, donc nakwiye ni protection internationale, statut de réfugié, ariko turabona ko mu gihe yobasubiye mu gihugu ciwe ashobora kugirirwa ingorane. Ico gihe baramuha ini statut de protection subsidiaire, bivuga ngo uyu muntu aronka uburenganzira bwo muri ico gihugu yitwa nk'impunzi, ariko iyo statut ikaba ifise umwaka iri renouvelable, ni ukuvuga ngo bayimwongerera umwaka inshuro zitatu, imyaka itatu. Iyo imyaka itatu iheze mu gihugu ciwe amahoro ataragaruka canke umutekano wiwe utaratunganywa, acaronka uburenganzira bwo muri ico gihugu, ibyo tokwita definitif. Rero ikibabaje cyane cyane muri Tanzania no muri Kenya, cyane cyane muri Tanzania, nuko abantu bari mu makambi atandukanye yazanduka n'ahandi bari bamaze kuronka statut réfugié, uburenganzira bwo kwitwa impunzi. Ico gihe rero nk'uko uyu mushinga nahe amaze kubivuga, kugira ngo impunzi isubire mu gihugu cayo ni ibintu bibiri. Icambere, biva ku bushake bw'iyo mpunzi, ikavuga ngo jewe bivuye mu gushaka kwanje ico nahunze kiravuyeho, ndabona ko n'amahoro n'umutekano yaragarutse mu gihugu, ubu
ndasubije ibyangombwa mwampaye byo kuba muri kino gihugu, ndatasha iwacu. Ivyo nivyo bita retour volontaire, abantu bagataha bagasubira mu gihugu cabo. Iyindi mpamvu ishobora gutuma impunzi ishobora gusubira mu gihugu cyabo ni impamvu iba iri force, ku nguvu, mu gihe ico gihugu kirashiraho amategeko agenga impunzi. Akarorero akavuga ati niba waje gusaba ubuhungiro ukabuhabwa, ariko tukagufata uriko urakora ibikorwa bitandukanye n'umutekano wa kino gihugu, akarorero ukifatanya n'imigwi y'iterabwoba, canke ukaja mu kudandaza ibiyayurabwenge, cyangwa ukaja mu bindi, ati ico gihe uburenganzira bwawe bw'impunzi ari statut de réfugié urayakwa, hanyuma ugasubizwa iwanyu ku nguvu. Nizo kazi ibiri. Muri Tanzania ivyo ntivyigeze bibaho. Ni ukuvuga ngo ibibera muri Tanzania biteye isoni kuri no rwego mpuzamakungu wa HCR. Muri Kenya naho bigomba bitandukire, na nico gituma nshima iri shirahamwe Focode ku kigoro bariko barakora kugira ngo bereke rino shirahamwe ibiriko biraba, kugira ngo biboneke mu vy'ukuri aba bantu nabo gutabarizwa, aba bantu nabo kuvuga ngo ivyo bariko barabamwo bitandukanye n'amategeko, na cane cane ari mu Convention de Genève bonyene bishiriyeho. Kandi iyo Convention de Genève ni ibihugu byose babishizeko umukono. Ni ukuvuga ngo igihugu cyose gitegezwe gukurikiza izo ngingo ziri mu Convention de Genève. Mvuye ku mugabane wa Afrika nkaja ku mugabane w'Uburayi canke za Amerika n'ahandi, ikibazo kihari novuga ngo kiri mu bice bibiri. Hari abahunga mu buryo butandukanye, ariko icyo nagomba kwibutsa nuko procedure yo gusaba ubuhungiro canke protection internationale ni procedure ihakwa gusa na procedure yo mu bucamanza. Twibuke ko mu bucamanza hariho principe ivuga ngo sukuri gutsinda, hatsinda ibimenyetso. Ushobora kuba warahunze kandi ugahunga ibiri kuri, ariko ugeze aho utegerezwa kubazwa impamvu wahunze bikakunanira canke bikanka ingene bivuga, ukabicurika, ukabitondeka, canke ukagira gute ukavyonona, ico gihe ukubaza arakwima ubwo burenganzira. Kubera iki? Kubera ko udashoboye kuvuga impamvu nyamukuru yumvikana iri muri Convention de Genève yatumye uhunga. Hariho rero igice c'impunzi, sinobita impunzi kubera ko twumvise ko definition d'abord y'impunzi n'umuntu aba d'abord yaremerewe ubuhungiro, aho yitwa impunzi. Ariko n'ubundi ku ruhande rwa Convention de Genève twebwe reka tubita impunzi kuko ziba ari impunzi, baba barahunze by'ukuri. Ico gihe rero iyo umuntu adashoboye kuvuga kwerekana impamvu yahunze, yaba ari ukuri canke abesha, ariko akabitangira n'ibimenyetso, ico gihe arankigwa ubuhungiro. Iyindi mpamvu novuga uwundi muce wa kabiri, na cane cane nibo nibaza ko umuce wa mbere mvuze nibaza ko ari wa Pacifique yavuze. Aba rero ni ingorane ikomeye kubera ko yarahunze by'ukuri, ariko biramunaniye ingene ashobora kuvuga ingene yahunze, kwerekana ivyo yahunze kandi bihari. Nico kibazo gikomeye, ari naho nagoma ntera kamo. Ariko imbere y'uko utera kamo niyo ngabo, numvise uza amategeko ajanye n'iryo gusaba ubuhungiro, hari ikindi kumbure wosigurira abariko baratwumva kijanye na politike y'ibihugu. Mwavuze ko ibihugu bikorana n'ivyo na HCR bigakoresha nayo mategeko mwagiye muradondagura, ariko hariko haraza politike nshasha zivuga yuko si ku Barundi gusa, ni ku mpunzi canke abantu baturuka mu bihugu bitandukanye bahura n'ivyo bibazo vya politike ziriko zirahinduka. Murakoze cyane. Reka tuje ku mugabane wabona kwita bari civilize, haba Iburaya canke mu bindi bihugu bitandukanye, muri haba Amerika no muri Canada. Urwego rwa HCR haba Iburaya, Canada na Amerika n'urwego rwigenga.
ntiruja kurikiza protokole y'igihugu. Uretse rimwe na rimwe hari aho protokole y'igihugu bavuga bati rero turakeneye ku mwaka kota tubahaye yuko muzohora mwakira impunzi zingana gutya ntimuze murenze, ariko ntibashiraho critère cyangwa bavuge ngo bavuye muri kino gihugu. Ico gihe rero ingene bigenda uko ni ukuvuga ngo haba hasigaye novuga ngo intambara y'usaba ubuhungiro. Iyo usaba ubuhungiro kuko bataba bashizeho ngo abavuye muri kino gihugu cyangwa ngo kino gihugu ntitubakira, haba hasigaye yuko usaba ubuhungiro wenyene asaba ubuhungiro yinjira muri za ngingo zo muri Convention de Genève, kandi azinjiyemwo akerekana n'ibimenyetso byavyo. Ico gihe nta mpamvu n'imwe bashobora kumwe mu buhungiro, nta mpamvu n'imwe, kubera ko ivyo mvuga ndashobora no kuvyemeza kuko ndazi abo twashoboye gufasha mu gihe novuga ngo mu Burundi hari stabilité, aho umukuru w'igihugu nyakwigendera Pierre Nkurunziza yaramaze gutangura kwa president ari umukuru w'igihugu novuga ngo w'akarorero, bamuha agashimwe hirya no hino yuko ari un président pacificateur, ibintu nk'ivyo. Ariko kiya gihe hariho abarundi bagahunga bakavuga bati no, abarundi nta hantu namwe bashobora guhungira kuko igihugu c'u Burundi nico gihugu kiri stable n'ibimenyetso byose byari bihari. Ariko iyo werekanye impamvu uri kurahunga ukerekana n'ibimenyetso, nta politike n'imwe y'igihugu, ndavuga ibihugu biri civilize, ishobora kuvuga ngo umuntu avuye muri kino gihugu c'u Burundi ntiyemerewe gusaba ubuhungiro. Gusa ni ya ntambara nagomba mvuge nti pa intambara ni kwa kundi umuntu avuga ati ubu rero ntegerezwa gusaba ubusabe bwanje bukaba bufise ishingiro rikomeye ku buryo ngira amahirwe hafi 100% yo kugira ngo nemererwe. Ingorane nyamukuru ihaba nuko abarundi benshi abo mu bindi bihugu sindabizi ashobora kuja mu bihugu bitandukanye kandi ahunze by'ukuri nkuko nabivuze, ariko atazi ingene abikora, atazi ingene abigenza, agashikayo atazi namba, biramugora rero yashitsaho. Ariko kugira tuce duhe n'ijambo abandi, ndabyumva yuko ubuhungiro butanga ku gatwe k'umuntu n'insiguro yatanze, ariko akabazo twavuze muri kino kiganiro, mwebwe nk'uwuzi amategeko y'ivy'impunzi, murabona ko uno munsi n'uwo wese yoba vyifuza gutaha bikunda ko ataha. Mwumvise ivyo bavuze mu cegeranyo ca Fokode canke nimba hari n'ayandi makuru mufise mwokongerako, birakunda ko abantu bataha? Oya, gukunda ko abantu bataha, hariho gutaha mu buryo bubiri, niko navuze. Ubwa mbere hari gutaha ku bushake bw'umuntu. Iyo umuntu avuze ati ndatashe ku bushake bwanje, ico gihe arabisinyira. Igihugu avuyemo atashe na HCR nta ruhara na rumwe baba bafise ku ngorane zizoshika mu gihe asubiye muri ico gihugu yaje avamwe. Ivyo biratunganye, nibaza ko bitunganye. Ikibazo kihari nuko iyo umuntu yahunze igihugu ciwe agasaba uburenganzira bwo kwakirwa kugira ngo ahabwe ubuhungiro, akerekana byose ingene bimeze, hanyuma akabwangirwa, mu gihe ico gihugu gifashe ingingo yo kumusubiza mu gihugu, hanyuma ashitse mu gihugu yaja avamwo akagirirwa ingorane, ico gihugu camusubije inyuma ku nguvu kirashobora kwitwarirwa. Ivyo vyovyo ndabizi niko bimeze, kubera ko niyo asubijwe inyuma ku nguvu asubizwa inyuma n'igipolisi c'ico gihugu, ariko na minote akurizwa indege akakirwa n'inzego z'umutekano cyo muri ico gihugu, ariko na minote. Nukuvuga ngo mu gihe bishitse uyu muntu akagira ingorane, afise abamukurikirana, ico gihugu camurungitse kirashobora kwigora. Ku ruhande rwanje rero mugiriye ko niyo ngabo uno munsi abafise amakenga abo bavuzwe muri Suisse, mu Swede, mu Budagi, za Canada n'ahandi, abo bari za Kenya, Tanzania twumvise batwaye ku nguvu, hamwe bibashikiye ninde yobaburanira? Uno munsi hari urwego ruhe kubaburanira ku buryo gogenda kwitwarira ivyo bihugu, hanyuma botunganirizwa gute?
ku gice ca Afrika biragoye kubera ko murabizi yuko ibijanye n'amategeko canke ubutungane na cane biragoye cane biragoye kuko nk'uko umushingantahe yabanjije yabivuze, ni inzego usanga zifatanije na politiki y'ibihugu vyacu biragoye, ariko abari mu bihugu nk'iburaya n'ahandi hatandukanye, Amerika na za Canada, akenshi usanga hakunda kuba hariho amashirahamwe ajejwe guharanira agateka ka zina muntu na cane cane muri ico gisata c'impunzi. Ayo mashirahamwe arahari ahenshi. Abo bantu rero bafise izo ngorane bakwiye kwiransenya canke bakarondera amakuru ababwira ayo mashirahamwe yigenga aharanira agateka k'impunzi kugira ngo bashobore kubafasha, kuko ayo mashirahamwe bafisemwo n'abanyamategeko, bafisemwo abavoka, bafisemwo ubumenyi muri ivyo, barashobora kubafasha kandi cane, kuko hari amaka menshi y'abantu benshi bagiye bahigwa ubuhungiro bakabafatirwa n'ingingo yo gusubizwa iwabo, hariko ayo mashirahamwe akabijamwo, ugasanga abo bantu hasigaye n'imisi n'ibiri kugira ngo baburize indege, ivyo bigahagarara kandi bagashobora kumvirizwa mu nyuma, bagashobora guhabwa ubuhungiro. Murakoze cane. Ego Niyongabo, murakoze cane, ngira ngo co kimwe na Sharangabo numva ko mufise amakuru atari make ku bijanye na kino kibazo turiko turaganira kuno musi, mudukundiye mukaguma hafi ngira ngo mwaza gushobora gutanga indi ntererano. Gilbert, nari navuze ko haza gukurikira irishura na François, mugabo ndabona umenga ntibakiri hafi. Nyankamugayo na Demokrate ngira ngo nibo boca bakurikira. Nyankamugayo ari mwaba mutwumva mukugura akamikro kanyu mukagira ico mushikirije canke mukabaza ikibazo canyu. Murakoze kuma ijambo, sinzi ko munyumva. Ego turabumva. Murakoze, nagira mbanze nshimire Fokode bivuye ku mutima kuri kino kiganiro batunganije, namwebwe muriko muragishikiriza. Ni ikiganiro gishitse hageze muri uno mwanya impunzi ziriko ziraba mu bihe bitoroshe. Hama jewe nfashe ijambo nk'umuntu higeze kuba impunzi, haraheze imyaka itari mike, ndagira amahirwe ndaronka uburenganzira bw'igihugu nahungiyemwo nk'abandi barundi benshi. Hari abarundi benshi duhunga tukaronka ubwene gihugu bw'ibihugu vyatwakiriye. Rero ico mwabajije no musi muti retour sécurisé des réfugiés est-il possible en 2025 au Burundi? Kuri iyo titre mwashizeko, jewe nagira ngire nti nta numvira ikiganiro, numvira ivyo batubwiye. Pacifique ninahazwe ni ibintu vyumvikana, abataha ingene ibibashikira. Mugabo jewe nagira nsabe ikibazo canje cereke intererano twebwe twaronse ubwene gihugu mu bihugu turimo twogira kugira ngo abarufije baze bashobore gusubira mu Burundi batekanye. Ico twokora ni giki? Igituma bajije ico kibazo, muri 2015 twarasabwe gutererera. Ico gihe hariho ingorane zariho mu Burundi kugira ngo abantu baze bashobore gusubira mu Burundi ku buryo n'ubundi. Abantu benshi baratanze intererano mu bihugu twari tubayemwo, mugabo mu nyuma nta na kimwe vyashitseko. Peut-être hari abavuga ko amahera yarariwe canke iyo yaragiye, sinzi iyo vyahereye. Mugandazi ku buryo butari buke bwatanzwe mu bantu bari bafise uburenganzira ubwene gihugu mu bihugu barimo. Nkaje mba muri Canada, ndazi ko abantu benshi bitavye ako kamo. Igituma bajije ico kibazo ubu 2025 kuri iyo question mubajije, ako kamo kariko karategwa abantu batari baki, kasubiye kugaruka. Je nagira mbaze mwe mukurikirana neza ivyo abarufishe, eske ako kamo k'abantu bariko barasaba amahera ngo fashe impunzi zisubira gusubira mu Burundi, ako kamo abo bantu batanga amahera murabona ko hari ico bizomara? Canke abo bantu baba bafise uburyo bari hanze, mwobona bokora iki kugira bafashe impunzi zishobora gusubira mu Burundi? Mutomoye Nyankamugayo, mwavuze ko muri Canada abo bantu basavye amafaranga yo guterera impunzi kugira zitahe, mwotubwira ico gisata cyari cyo canke iyo leta yariyo? Nkuko ubizi n'ukuri, iyo uri kuraterera nta gisata bakubwira, barakubwira ko hari abantu bariko bariyungunganya bashaka kuzosubira mu Burundi. Hari abavuga ko bazofata umuheto, hari ababivuga ntibakubwira inkuru itomoye. Mugico nzi kubera iryo shaka dufise ryuko abarundi bosubira mu Burundi,
abantu benshi barabihururumbira, hariho abatanga amahera, hariho abijijanya batayatanga. No kubwira ivyo nta shirahamwe, nta kintu kiba gihagaze kihari batanga ku makuru kumbure ngira atomoye. mwotomoranya nka mugayo hariho gutanga amafaranga kubera ko hari ivyiyumviro canke ugiye gushigikira iki ciyumviro canke kiriya mu mugambwe canke mu muharugwana biratandukanye no kuvuga yuko utanze amahera kugira ngo utahukane impunzi. Reka je sinobesha, je ndafise umugambwe nshigikira, ndazi nshatse kuyatanga aho noyatanga. Abo bantu nta mugambwe bafise, ntaki mugabo ico nobabwira, abo banje hariho n'uwabimpanuje ndamuzi, naramubwiye nti je amahera ntayo notanga kuko abo bantu ntabonzi, muga ivyo bintu birahari. Mugabo ngira ngo mwotomora kugira ngo nimwaba akabazo mukerekeje kuri Pacifique Ninahazwe kugira ngo atahura akabazo kanyu, mugize muti hari abantu basaba amahera n'amahera yo gufasha impunzi kugira ngo zishobore kubaho mu gihe zoba zishitse zisubiye mu gihugu, kugira ngo zishobore kuronka ngira ngo ico zishobora gukora canke ingene zishobora kubaho, asabwa nande, bigenda gute kugira ngo akabazo kanyu kagire ngira ngo gatahurike? nabivuze neza, akabazo kadatomoye, akabazo ndakarekeje kuri Pacifique, nankakubesha. Kumbure ugume ku murongo Pacifique, akabazo mwagatahuye kugira ngo ntituze gusubira kugira amakenga ko mutatahuye. Rero ikibazo nacumbise nticoroshe ariko nacumbise. Okay, muraza kucishura, murakoze cyane. Alice ngira mwo Ego ngira ngo Jiribere ashaka ko duha ijambo uwundi akurikira. Demokrate niyo bari twumva yo kugura akamiko kiwe nawe agira akabaza ikibazo ciwe. Demokrate mwamutwumva, ijambo ni rwanyu. Murakoze, ndabumva, sinzi namwe ko muri ko muranyumva. Ego mwe turabumva 100% mugabo ngira ngo hariho ugwamo cyane inyuma yanyu, muravye aho mwo hagarara atari ugwamo gwinshi. Okay, ngira muranyumva neza. Ego turabumva. Ego murakoze, je nagira mfata akanya mbanze nshimire Pacifique Ninahazwe ndetse na Focode kuri ikiganiro bateguye no kuntu bagerageza gutabariza abarundi cyangwa gufasha abarundi bariko barahura n'ingorane zitandukanye. Na kintu gikorwa gishasha batanguye cyo gutabariza impunzi canke cyo kuvunira akagoye impunzi. Ndabashimira, ndabatera intege, Imana ishishikare kubahezagira. Hama jewe mfise utubazo tubiri, nashaka kubaza Pacifique Ninahazwe, muri kino gihe impunzi canke abarundi baba mu bihugu bitandukanye barafise ubwoba butari buke bivanye n'ivyo ubutegetsi bushobora gukora ku mpunzi ziri hanze, ugasanga barabasanzeyo barabakoreye ikibi. Rero ugasanga hari n'abarundi baba mu bihugu bashobora kubona ko umutekano wabo utameze neza, umwanya n'umwanya boshobora gufatwa na leta y'Ubujumbura bivanye n'uburyo butandukanye ishobora kubikoresha. Ugasanga abarundi baripfuza kuja mu bihugu nk'ivyo muri Iburaya bishobora kuba bishobora gukingira agati y'akazi na muntu neza. Hari impande y'uko ukuntu ariko barabatabariza, hari ikindi kintu boshobora gufasha uwo murundi canke ari mu gihugu, uwo murundi canke abarundi bari mu bihugu bitandukanye bakeneye gusaba ubuhungiro mu bihugu vyo hanze, mu bihugu vy'Iburaya bishobora kuba vyoshobora kubereza agati y'akazi na muntu neza. Ico ni ikibazo ca mbere. Ica kabiri, mu rubanza ruheruka guciribwa umumenyeshamakuru Umuhoza Sandra, haragaragaye yuko bamwagirije ko avugana na Pacifique Ninahazwe. Abarundi bari hanze benshi baraganya na Pacifique Ninahazwe canke baramuha amakuru kuba biriko birashika. Abarundi bakaba bafise ubwoba butandukanye yuko umurundi wese ari hanze, ari mu gihugu bitandukanye, leta y'Uburundi ishobora kubatorayo vyoroshe kubera bataba bashoboye gukingirwa, bashobora gufatwa bitwaje ico caha gishasha tubona cadutse yuko bashobora kukizira kubera bavugana na Pacifique Ninahazwe. Uwo bavunira akagohe nyabaki uko boshobora kwikingira canke ubundi buryo boshobora gukoresha kugira ngo bashobore kurondera kwitwa impunzi, bashobore gukingirwa n'ibihugu baba barimo. Nutwo tubazo nari mfise. Murakoze. Urakoze Demokrate, ngira ngo na Honorable Rambo nayo cagira ko akabazo kiyogira ngo tureka Pacifique Ninahazwe yishure kuri utwo tubazo. Niya batwumva yo kugura akamiko kiwe akabazo ikibazo ciwe. Ndabumva cane, mbanje kubaramutsa, ndabaha mwiriwe. Yego mwiriwe. Ndagira nshimire umushinga ntaye Pacifique arongoye ishiramwe Focode. Ikibazo canje nagira ndakibaze umushinga ntaye Niyongabo. Mwavuze yuko abarundi benshi bari basanzwe mu bihugu bitandukanye hano muri Afrika
i Burayi bariko barahura n'ikibazo cyo gusaba ubuhungiro, bamwe bakahabwa amananiza, abandi nabo basubira mu gihugu kubera amananiza abananiye, uraza amahanga arahanda, tukabona ibibazo bahura navyo. Benshi turamaze kubibona, benshi turamaze kubibamwo. Ikibazo canje nagira ndakibaze Niyongabo, numvise ko amenyereye cane ibintu byo gusaba ubuhungiro. Hari igihe muri twebwe abarundi tuba turi mu bihugu bitandukanye vya Afrika n'i Burayi, ushobora kuja gukora, bashobora kuguhamagaza muri hasere bakakubaza impamvu wahunze, ukagenda ugashika ukidondora, bakakumenya umwidondoro wawe, ugasubira bakagutuma irya mbere, irya kabiri n'irya gatatu, mbere birashobora gushika. Mw'ico gihe ugasanga bagusabye ati duhe impamvu wahunze, ubwa kabiri warabisiguye, irya gatatu ahubwo bakakubara ati duhe ivyemezo. Mw'iki gihe turabona Uburundi bwacu ibintu biriko biraca hirya no hino mu karere, hari abantu baba barahunze bagasubira bagahungira igira kandi kabiri, ariko gushika uno munsi ugasanga bama muri ya nzira, aho kugira uronke icemezo uvuga ati ndagiye ndaberetse iki cemezo, ugasanga naho agiye ntibaguhaye ubuhungiro, avuye mu Buganda ugiye muri Kenya, muri Tanzania ho murabona ibishikira abavukanyi bacu, dufatwa nk'ibikoko. Umenga uhunze Uburundi ukavuga ati mpunze Uburundi, abatanzania baraguhohotera. Mfise kayigeze gushikira umugenzi wanje, yari yahunze arasubira arahunga aja muri Tanzania mu ikambi y'Imutenderi, nabonye hari uwakivuze, uwo yarashitse arahura n'ibibazo cane, yimukira mu Buganda. Mu Buganda biranka, aca ahitamo kuja guhiga ubuzima muri Sudani. Fise iyindika y'umuntu yahungutse avuye mu gihugu cy'u Rwanda, murabizi benshi bagirizwa yuko gukorana n'umugwi wa Red Tabara, benshi nizo nteba zishushe twambikwa, musanzwe mubizi. Nagira nsabe umushinga ntaye Pacifique ko muza muraduha, ko kenshi mwakira ibibazo byinshi by'abantu, nk'abantu tuba ku migabane itandukanye, mukaduha umwanya twoza tubabariza ku bibazo, tukabatura ibibazo dufise. Hama Niyongabo, ikibazo nagira ndamubaze, mbega iyo bishitse mu bihugu vy'amahanga umuntu aba arimwo, agatumwa ko nk'irigira gatatu asigura atanga ivyemezo vy'ivyo yahunze, arafise uburenganzira bwo gushiramo umunyamategeko? Kuko benshi tuba tuzi uburyo, murazi yuko biba bigoye uri impunzi kugira uronke uburyo bwo gushobora gushiramo umunyamategeko. Mbega umunyamategeko wo kwitura iyo bameze gute? Murakoze kumpa ijambo. Ego, Gilbert, ngira ngo tworeka Pacifique akishura kuri utwo tubazo tumaze kubazwa. Ego Niyongabo nawe nibaza ko nyene ngira ngo yokwishura, hanyuma ngira ego. Alice nimba imbere yuko tuza kwakira umugwi wa kabiri, yuko tworaba yuko hari utubazo twabagijwe biciye kuri Facebook. Pacifique nahazwe ngira mwo kwishura, hanyuma n'uwabagijwe wundi ni Niyongabo araza kwishura mu nyuma. Icambere je numva noshimira abariko barabaza, kuko murabona ko mu kubaza kwabo batera bunganira ikiganiro batera bacagura, kigatera kiryoha. Niyongabo ntaco novuga kinini mu byo yavuze, kuko birakomeye cyane, ni ibintu bihambaye, ahubwo mbona ko nkuko Alice yabimusavye ko nawe ashobora kuza araza gufasha mu kwishura ibibazo, mbona hariho n'umubajije. Akantu gatoyi nomwongerera ko kuvyo yari yavuze, ariko aravuga nko ku mugabane wa Buraya, ahagira ati iburaya ushoboye kugenda ukerekana vy'ukuri vyatumye uhunga, ukaba ufise ivyemezo bikwiye, ntaco tuma ubwo buhungiro utaburonka. Akantu ngomba kongerako nuko inyuma ya 2015 hariho ibihugu nuvuga ko vyari vyahaye, sinzi ingene nokivuga mu Kirundi, akaryo kadasanzwe abarundi. Ugasanga hari dufate nk'igihugu c'Ububirigi, dufate nk'igihugu ca Canada, ugasanga umurundi ahageze iyo aje gusaba ubuhungiro. No muri Afrika vyarabaye, dufate nk'igihugu c'u Rwanda, umurundi wese nyuma ya 2015 yahashika
yarakigwa atabindi birebire cyane bibanje kuba mu Rwanda, yarakigwa umurundi wese abahungiyeko. Ubu ndibaza ko bishobora kuba byarahindutse gato. Mu Bubirigi barafise ukuntu hari ibihugu batora bakavuga bati niko turakira impunzi zose zishoboye gushika iyo dushoboye kuvyerekana nk'uko wabivuze, mugabo hakabaho ibihugu bikeyi usanga bagira bati turazi ko muri ivyo bihugu hari ingorane zikomeye cyane